Tatu. Amezi ati umva bitangwe kwanka murano mezi. Wapi ni biranse komtere mugabo nabonye urabona comedie sivyo? Je kera sivyo kera nararonga mamashi menshi tuvuge ibintu byaragoye cyane byaragoye ariko ndashima Imana uhoraho kuko ndo maisha ndo maisha soze nikapinga na maisha mugabo ndashima Imana kwa sababu nakula kidogo napata unga. Ni kazi nzuri sana. Ni Yasoni mve ku bintu nagusanzemo ariko kandi tugende mu bintu bisa n'ivyatumye mpaguruka muvuga ati kanje kukurondera. Hamaze imisi havugwa makuru yuko usohokana n'umukobwa mugufi cyane igikuri. Sivyo? Aya makuru ndavuga ati je ntagiye kuvyironderanyije nyine kwa Yasoni muhenevyo sinofane meye ko vyo barivyo. Ukuri koko kuri he? Uwo mukobwa ariho nimba ariho yitwa nde? Uyo mukobwa arahari kandi ndo mwita kuja kubasukuza kuja. Ego kandi uvuze igikuri yapo nanikosea sana. Yes, hello wakunzi ba Ararize TV murameze neza ni Elma Love mwarimu umutadebukirwa wanyu ndetse asanzwe karakora neza. Yes, ntitudebukirwa abatadebukirwa bagenzanje mwese muri commentaire muvuge ati ntitwigira tudebukirwa no munsi n'umwe kandi nizova tudebukiwe. Uno munsi naje mu kazi kose uribaza ati ndi hehe ndahantu uraza kumenya neza aho ndi ndetse nico nje kuhakora ariko reka nshake ndanakubwiza ukuri yuko narerose ahantu umukomedie wacu w'igihugu asanzwe abikora neza bambwiye ati ari ngaha ariko akora ibintu binibi bitameze neza ndetse bavuze ati yinya ni content no bashikiriza kugira ngo tumenye impamvu ari karabikora. Nawe sugundi ni Yasoni official hari kwa Ismail Gasore babalao kumana na Elma Love mwarimu kumana na Ararize TV murako kubiza kugenda kugira ngo tugwanire nawe mumenye eske ngiye kumutora nsanze hari mu biki canke ni impamvu ari karakora bino bintu murakoze cyane. Ararize TV murabwiye ko neza ko nje kuraba Yasoni ndetse ndababwira nivyo ndamusanzemo nahabwiye neza muzeni yanje. Hoze vipi? Fresh umeze neza? Nivyo ni biki man. Uya umeze neza kwanza. Ni Yasoni official chanke mzee Yasoni sasa unakimbia njoo kwanza. Oyo. Kies bakunzi ba Ararize TV mwabonye neza ivyo tumusanzemo Yasoni tumusanze ari karozi moto. Tuho turibaza ati SK barabuze umukozi canke yoba yarabihevye akabivama akaja mu bindi canke bimeze gute. Araduhunza ariko kandi tutamufuata tu lazima tujue ni kitu gani ambacho kina happen. Sasa unanikwepa? Nani wazee? So fresh lakini. Njoo kwanza tujiongele ni aje kwanza. Umeze neza. Sasa unaacha kazi jua nini? Unanikimbia juu unaona nakuja na kamera. Njoo ufanye kazi yako afu mambo mengine ni pole pole. Umemtaze kujumuni wasi. Jiza liko. Basi si kawaida, si kazi za kawaida. Umeze neza liko? Ndashima. Mbeshi twashobora kwibaza neza yuko impamvu tugusanze uri kurakora akazi k'ububora ariko koza amamoto byo bari ibi habaye ikibazo kihe kuri Yasoni. Hawana mtumishi umu wao vipi? Wapi nabishimye gusa urabona ko bwanje nashimye gukora akazi kuko ndokora nisaidiye zishiko 2-3. Uko star kuri we ko washimye gukora akazi gusa ko nyene uri umustar usanzwe uzwi neza kandi bashobora kuvuga ati neza yuko atamafaranga yo kuri umukozi wobubuze atamafaranga kuri umukozi wobubuze kugira ngo akore kano kazi ugusanze nka nk'umufana wagasanga ariko roza bibino binoko inakwa ni image mbaya. Urazi ko abasare benshi barakenye mu Burundi abasare benshi cyane nabantu batishoboye gusa nabantu bamagambo menshi bavuga ibintu byinshi cyane niyo kuri kintu nk'aka kazi iyi ni kazi nzuri kandi ni kazi nanilipa gusa ikintu nakoze imiduga yose ndayikora yose nje nayigije byose ndibaza ibi bintu nashimiye kubikorera muhira kuko abana basaze mu station si byiza ariko ndabikora nk'ubu kama visi furaye gisiro nakuje utambwiye utanteguje badi so vizuri na kusema tini kazi yangu lakini ni bintu ndio saizi binanisaidia just 2-3 nini napata ugali. Ngo atinya kuyikorera kuri station kubera ko atinyambutageza abantu benshi bamuzi bakakibaza gushengera ariko kandi twibaza inyuma ya comedie se Yasoni ubwo siko kandi kazasike akamubeshejeho inyuma ya comedie nasanze ari umubora. Kawaida tu mimi nafanya kazi mimi sijali jasho. Kwa nini Marekani mbale gukora kazi yangu? Kwa nini nafanya kazi yangu? Kwa sababu sasa sorry sasa warize ufise amashure warize ndetse ugiye kuronka diplome ariko kandi mu bintu wize cyane nta bintu birimo byo gutunga kiretse akazi ko bubora. Byo byiza ukanagira akazi ko gukora
Uri shindo wakatafuta wewe na jina lako lote hapa makampuni zinakujua. Unajua hapa kwetu ni hatari. Ya usanga bosi kuna franga yake, cyangwa ba diaspora wanatoka mainje sivyo ugasanga aragutelefone. Uri Yasoni ego. Yasoni ndagushaka ndakubone ibintu byuko tuvugane mbora gusorera inzoga gwifungurwa ugataha. Ngabo akupati kazi we nishimisha yako. Sivyo ibintu naravyumviye cyane. Na bosi benshi twaravuganye mboko tumenge vitu vingi kwa sababu ya kazi lakini hiyo na basi ni nifanye hizo kazi kwa sababu unajua mtu kula jasho yake ni vizuri. Yes. Sio kusema eti comedy mimi nafanya. Ya comedy nafanya tena vizuri sana na kandi nafuatiliwa sana bara ngurikana cyane. Sivyo kandi mfise don ya comedy ndakundwa n'abantu benshi. Sivyo kama nafanya hivi ni kutaka nisizarau kazi. Ya mimi nachapa kazi kwa sababu mimi mwanaume. YouTube channel ya Yasoni official ndakeka neza ko yo biri monetize ishobora kuba yinjiza agafaranga. Ese agafaranga kinje hari yanya ntakashima niko mubeshaho mu bundi buzima busanzwe. Wapi nagafaranga kinjiza bro. Hakuna hela. Hakuna franga. Guys, mbona yini hatari? Ariko kandi nubwo buzima abastari benshi usanga baba mu buzima butandukanye nubwo twe tubona n'amaso yiwacu. Sasa yo bishize tukabavumbura muri buno buzima mbo swati bari vyiza kuko umuntu arashaka kumenya ukuri ko umuntu ashaka swanga ni bibi bimwononeza na but uko mu vyakira vyose menya neza yuko atakintu kibi nangahanya Yasoni karakora ahubwo ari ubuzima ari karacamo but Yasoni tukingia kiundani kwanza tuvugisha nyukuri bien asamples akakazi uko ugakoze kufaga mfite kameza 3 ameza 3 umva bitangwe kwanka murano mezi wapi ni byanse comptere mugabo nabonye urabona comedy sivyo je kera sivyo kera nararonga mamashi menshi tuvuge ibintu byaragoye cyane ya byaragoye ariko ndashima Imana uhoraho kuko ndo maisha sio nikapinga na maisha ya mgabo ndashima Imana kwa sababu nakula kidogo napata unga nini kazi nzuri sana je ndamenyereye Yasoni ari muri visage ya comedy kuno munsi nigambe na musanza ari serious guys ari serious usanga ahubwo miyasha nitisha atakunitisha ariko ni Yasoni mve ku bintu nagusanze ariko kandi tugende mu bintu bisa n'ivyatumye mpaguruka muvuga ati kanje kukurondera hamaze imisavuga amakuru ko usohokana n'umukobwa mugufi cyane igikuri sivyo aya makuru ndavuga ati je ntagiye kuvyironderanyije nyine kwa Yasoni muhenevyo sinofane meye ko vyo bari vyo ukuri koko kuri he uwo mukobwa ariho nimba ariho yitwa nde uyo mukobwa arahari kandi ndo mwita kuja kubasukuza kuja ego kandi uvuze igikuri yapo na nikosea sana si mufupi yiba kugera hehe Yasoni ni mugufi cyane ni mugufi ariko ndibaza urukundo ni ravyo mapenzi yangali hivyo ndugu yangu unajua unaweza kupenda na mtu usizarau kisa ni mfupi au kisa ni maskini life is God you know yagusanda mukunda cyane kandi soon tamuoa fanya mariage lakini guys sasa hivi hapa palikosekana wanamke ambao wako fresh wa sawa yako ambao wanakupenda na wapende mweze kufanya hizo projects za kuoana maana hicho ni kitu kikubwa nimegundua wanawake wenye pesa wanawake wazuri wanapenda pesa nyingi wanapenda pesa yeah lakini nikipenda gikuri ujazo nkunde bwana mpaka mwisho unaona yani ulimpenda juu atoka sipe franga of course okay ndakubaza hapa napigwa 3000 Tura miringa. None tura bare. None uya kwa VIP. Atarambia sheri sijui shaka sijui ibintu byinshi maverni byo bakobwa amaperike. None yikurisha cyo ni chisokisha ni chisi. Kuna tunyule twabye nkuru twiwanje. Ndaboneze menshi yumisaro ni gihumbi. 1000 tu ya msaro. Urumva niyo mpamvu avuze cyeka je ni cyane na. Cyane gose. Ariko turafise kuraba kandi no muri ntoze muri population tubayemwo abantu bavyakira gute urabona kugira ikintu iwacu nka jewe sivyo nkoze mpaka ngene gukota amakamera sivyo mic boom producer abikora bisa agafaranga sasa ni ibintu byose okay ndi umusitari ndabizi je ndi umusitari kabisa kandi ndakundwa n'abantu benshi cyane okay ya mugabo rero ikibazo dufise ndi umusitari mugabo n'amafaranga mfise mbona amahera mfise kandi ugasanga rero mfite donyi cyane kandi mfite idea menshi cyane yo gukora iyo mpano ndayifise ya ariko uburyo cameraman sivyo kamera n'ibintu ugasanga ifungurwa ama déplacement abantu zo gukoresha ugasanga nyene nkoresha mera menshi kandi sinyizi ikintu yanco gituma navuze ati mbo jenzo kora kandi nduse byuhuma nimba rumugera neza mbo yo araza gafanya hevre
yamfashije cyane kuko umva kuva no munsi yasoni ntari karakora comedie asa n'uhagaritse gato nuko tu mugabo nibirambabaje cyane kuko ni ibintu nkunda cyane ni ibintu nkora kandi uburyo bwanje cyo gituma navuga ati reka nicara kwanza nindi hamwe uwo muntu umugira neza atoboneka biseho ko yasoni muri comedie yo batakaye neza rotero tukamubura sha ko umustar atama faranga office of muri gusakiciro ko nyene tumenyereye mukorana na gasore nimba wowe no munsi wabuze gasore ntashobora kwa yarasavuga ati reka ndagusove wewe ko wabuze nanje ni tutumiye nguvu zangu ikindi kintu kihari urabona gasore na jewe gasore afite chano yiwe nanje afite chano yanje sivyo mbo sometimes turafashanya turafashanya kandi we abikora afite mbo arakayo nyene haronga nyene mu bantu nyene ibintu by'umuntu afite inzira ziwaronderera tuvuko ngabo bo kenshi mbo sometimes namwe mufasha mu byiwe kuko ni umunyene twavuye kure sinovuga ati mebe lotelote simbo lotelote ya silotelote mugabo nimba norongo bufasha bwa bien fresh napiga kazi mzee najua Tashi TV nafanya kazi tena felicitation irakora cyane na mandeko kina cyane nizi kunapiga viewers fresh sana courage kiso ko zibasha TV mumvise neza ko yasoni afise ikibazo cy'uburyo kugira ngo abasubira kubana akazi kiwe ariko kandi aratubwiye neza yuko vy'urukundo vyawe n'igikurikiwe bishingiye kuko ataburyo afise bwo guhereza babandi bakunda kwisiga inzara kina kure kutuma birimani kure bari ntibasiga inzara kerabwo wana mke wazuri sungepanda kure unaona birimani mtoto wa mjini mzee biri different sana sasa unataka mtoto wa mjini unataka mtoto ambaye utamiliki vizuri mviriza none ndakubaza jombo na guti unaona mimi naza kosa mwanamke mzuri kwa naye ahubwo rena nyisha niba nawe ukunda kubona unaweza ukatembea na kikuri sasa nishaga vipima vyote wademu wazuri weupe wanene wembamba weusi wote nishaga fatisha hawana tabia nzuri sana kama yale mapenzi kwa sababu nyene Yesu mustare nipe franga sina niko kabwera niko na acha nana choresha kare yes turazi couple iri populaire muri Afrika novuga Grand Prix no musheri wiwe besha aravuga ati ujya musheri we yakurikiye Grand Prix kubera ko amafaranga afise dushaka kuri couple yiwawe nawe nico gikuri cyawe nshobora gusanga kigusumba amahero akavuga ati reka profit amahero ko ndazi neza ko ntabeshi bagikunda sasa jua franga zake acha mimi nimfuate hivi ni kikule sikikule kwa sababu ana franga na mara afite gusa namukundiye urukundo gwemba ananipenda mapenzi ya kweli sivyo uvuga ngo nkundira ibintu ngo star no arankunda vya trop kandi ibintu biri seriye cyane tuvuge sinzi ngo bivuga sinzi arankunda cyane gose kandi ndibazana benshi nabifuza kumubona weshi naje numva visa maziko mubona kugira ngo ebana mini akikishe kweli nuri uwo muntu anapendaga ni wawe wapi reka usanga ari gikuri kugira ngo atatwa gikuri mbo ni gikuri mugabo wivuze ni cyane nabi yo bari hana komanda cyane yewe hagati yawe na komanda ine muremo mugabo ari hana komanda nya ariko ndibaza ivyo kakura ntwengaje unacheke hakuna shida lakini ano murari hana komanda kwa utwa isosi ujane we mwalimu unampeleka demu komanda hapo kikiva komanda nawe komanda ule naye ni hatari uya kundi bimwa binini akunda abantu bamusumba bo nuko tubimeze bwa nibaza urukundo niraba ibintu byuko urukundo ni kintu nyene kishise kirashikira kiba gishitse nimba tari bango umukobwa yitwa gute yitwa Elsie Elsie kiriku Elsie gikuri mu mara ngeri ikingo kingana gute mbo sasa na muda mrefu sana nka miza 2 nusu sasa mapenzi ya demu afu mushanza kupanga bitu ya mariage nuko bimeze sasa si kawaida none si bisanzwe Wano ko ari kuri target umuti umvire baza kwikirira basi sivyo ni gikuri ngo kifisa mataya bien sivyo sera ni gitembeje nsiga fieri ngo rero bwa mbere yaratwenze bwa mbere yo sheri sawa sasa gusadara yikundi uko nyene kugera kimeze just sijui sinzi I don't know why Udagikunda cyane tena sigisikukana ngene mwanamke zaidi yake birashira mugatemera namwe babara muri kumwe nk'abakonze cyangwa mubyatana wote urahurira hariya wewe ndatangurira mbere mine kuje nyuma bo birashika sometimes binafikaga hivyo unajua mapenzi bro angalia hivyo siwaambie mapenzi angalia hivyo mapenzi ni mapenzi tu ukipenda umependwa kama umerogewa kama umenogonelwa si ndio hivyo na ale alabizi Hawana ala nabiju sasa wewe anabijua je ashaka toka na kakikuri kama kakwako so lazima toke ndakubaza uriko ibikuri bitera chance imigisha
mugabo we byanse chance zanse wagiye kuza amamoto umviriza chance ya mbere kwanza ndi umustar sivyo ngo chance naronse fisi nguvu yo gukora ububoraye tufike iyo ni chance kubwa abasore bangaye bakorera akazi ni bangaye barahari hakuna hii ni chance kubwa ndo masizarau kazi mzarau kazi kuva maskini ndabivuze zarau kazi kuva maskini na yache yo kazi kama utakula sasa kare urazi imiryango itunze imikuru ndiko ndakoresha kwa ndo tunasikia sasa nka office do yawe ni bon just sino mu journaliste novuga mahopa Mwe service do yiwe Kese bakunzi ba TV mwaboneza ko turumana na Yasoni official ariko iyogereza moto ndetse n'imodoka ari hariya yayirangije je nashitse kaheza ariko kandi ndababwire neza yuko agoma twigisha yuko kugaya akazi bituma umuntu ari ndapfa ari umukene ariko kandi hariho n'ababora bashaka pigika basha struggle mu iyi kazi lakini hawatoki penye wako umeona sasa ikibazo cyatwibaza rero ni iki bizoshika yuko Yasoni ava hana ukuntu afata idiri zo mu rupangu z'abantu kajya kogereza mu rupangu kajya kogereza naho kuri station kandi bayikora kwa repo ikakuri piko diri kubwa neza cyane mbiga nikipata franga nzuri nibi arimo kontra mu boss avuga ati ukyumviriza Yasoni wanje sivyo shaka bumujera wo ngaha kontra imyaka ibiki mwaka umwe sivyo kontra nini sasa najua niko na kontra yangu mwisho wa mwezi napata franga ndogo vraiment ndakata maana kiwe kwenda ku station mpaka uwe jera wa hiyo fasi hapana niwe jera nipate franga za kuonekana sasa hizi 3000 wewe na utausarishi none gari ya anya kure gusama muherewana bivana kwanza na soko inakuja kukosesha kwanza magari pale haza abantu bangana gute kusema akupangie franga jua nangaraga iyi wiki wogeje imiduga ingahe tuguhemba ngahe umviriza ntaco je nzokora hanyene mu yiwanje akuna shida nikura ndogo zangu yes aba star aho muri hose abantu bose muko muradukurikira mashaka koza imiduga neza fresh bana ujama yuko hapa nafanya kazi wazee msizarau urabona attention urabona mimi sometimes naangaliaga wale wanani waje wa star ndio mstar na mara neza mashine ibirato VIP korofa una akili Wishi gusa ngubu star nyene uyo nusenge kura kazi kawe fresh. Mama amelala nje ameshinda njafu. Kaka wewe tunapiga kumbe umeazima kanani ka style bishenze hauna akili. Nibira gushikira wakati limuzu. Yeo Yasoni impossible. Abijeyo kufika. Unavaa nguo ya mwenzako. No. Mimi navavya kwangu mwenyewe natafuta mwenyewe. Kandi je lumunesi sinaga vitu maneno byinshi. Usaka agasari ni underground kastari kanakuja tungo je muri mbyini murapere je vita mafara unakula unalala kwenu mukashambire wewe una kitu anacho kwa maaki anakula kwa maaki wewe izu ndari yanga wewe shika photo yes bakunze ba Ararize Yasoni team unterere hajyanye iki kandi muzomvugoze cyane kandi mani zobezagira mutenda muzogana mujona na mautrako Mungu ni vraiment kuko ni hatari nje life ni hatari mtu wangu hatari imbere ko turangiza ikiganiro cyacu reka twinjire neza ku bikorwa vya Yasoni aheruse kubonekamwo inyuma yo kubura byo bavyari ibihe kugira ngo bavuge ati je nahereje ku bikorwa ibintu cyamba ndahagaritse mbo ari ibintu ndiko nategura ibyo bintu ndibaza uburyo bubonetse bizogenda neza cyane kuko harimo na ibintu yitwa game ndiko nategura iyo game nzoyikinisha n'abajournaliste mwese muzokina mwese nzoyibakinisha nenda kwa wachiza sinema sana si no sio chiza sinema na game na mahiganwa sivyo kandi amahiganwa mbo nzovyita yitwa fun games ya tuvuge ni game iri funny imeze neza cyane kandi izokundwa n'abantu benshi cyane ni nzuri sana wanashima nisha yanza atana itanguye mugabo nkumva ivyuma nyene wasanga nyene binanikawiza mugabo ndiko ndastoka mbo sifuze ndenda kora ariko niyumviriye sino postinga kandi sijya kubona ule uwezo wako yagusa ndashaka ngire sto neza gafaranga gatoya nkagodesha ivyuma nkagira nkabika ase iyo game imeze gute aba journaliste tuzokwactinga mu gute muri iyo game naco muzobibona jamana ananiacha pabaya huyo bo nagize nishafanya Landry Promoter nishafanya na Isaac TV nishafanya Starboy nishafanya na mkobwa nani Minushe so just nataka niweke ni store kabisa nalbindari tora koze urenda rindiriye niweke store kabisa hama muzobibona kandi baza bigenza cyane iyo ni game izo zirasha kuri Yasoni official cyane gose ya mucono yanje nyene Yasoni official Yasoni comedian umunga tweza cyane umungu mukunda
Bogarde de la capitale bona gute n'utwine tusoma ariko kanagiye kurongora igikuri na acha gusutwa bya ayukurusha ega urukundo yangaregiye ivo mapenzi misi yaitiya kama ribano na mapenzi ico gikuri kimeniteka mama yangu sitoki sitoki nichana hata pale 2 mois wanapanga mariage hii sikutudanganya ila kitu no so kubadanganya is true nivyo mimi nitamta wallahi behind the camera utanipatia address ya kwao mimi nitamtafuta hawezi ukaenda bila ruksa yangu utasita niruhusu no bila ruksa yangu kwanza bakunzi ba sheriff niko naye musabira kandi mu maso yanyu abinyemerere mimi ni naye kumureta vuyemwo ataonekana katina oh yes nitumusabye kugira ngo abakunzi bavuga ati uzotubera umukazana canke umuki n'uyu twende kumutafuta mutamona siku ya harusi kani umviriza byo byiza ukaniacha nifanye kazi ya watu tuzomutera umuvumburo sana katata pika muvumburo mimi ukitaka hata unipige utajijua na hivi mlikuja portela niliko wazi ilikuwa inafungwa angepita hapo tungeruka mngefanya nini hakuna pita kule juu ishaendelea umviriza umusuka njoko za bwana umviriza uzoba nabantu huko hapana kugura portela haki umviriza none watu kugurore umbaze kwanza kani umviriza ya kabiri watu kugurore none umviriza ibaye kabiri bwa mbere ari umutipe yaje gusanga muri wese kandi narakuboye umviriza tuzoshika nawe umviriza yo mwisho we mwasho si numugire ikosa ko abaziti petete bari ongera umviriza bwa mbere ari umutipe yaje yase muri toilette vrai namwe kandi musanze kandi akina mwe mama ino kazi yetu mzee wa kazi kese bakunzi ba TV nize neze ko magiye ndetse muranatahura byinshi kuri Yasoni reka nababwire neza ko tubakunda cyane kandi twagiye kumenya ivyo arimo muri kino gihe hari byinshi yabashikirije mushobora kuvuga ati muri byadushikirije ka twakira ibi tubizirikane ku mutima cyane tugire ico twofashije muri bicanke biri bitandukanye nakamero kanje kanahitajika kama utaniruhusu niseme fresh ndugu yangu kaseme au nipage obere maneno yako wewe sema ndugu zangu mimi unisaidie vraiment niko for nakalimikashi ndashukuru nacho atandika namba yangu pale vraiment mtakao mnisaidia au naisema tu hapa mkifaransa mkirundi wasije wakasema ngo tulitia ya kwetu juu nacho ataweka namkubali mtu wangu pale don't worry hakuna shida ndugu yangu hata ukimpatia ataniletea tu yes tusezera bakunzi kwa dukurikirana na Yasoni ndabakunda cyane abakunzi wa Ashley TV ndibaza umoja ndo nguvu sasa kama tuna umoja tutafika fasi ya ndazi ko muhunda cyane kandi ndabaryohera kazi kaje nkora sivyo so kusema ati niacha comedy siachi comedy naipenda sana ndaikunda cyane kandi nizoikora mpaka mwisho kabisa sivyo hamikini kitu nacho kama unapiga subscribe mzee piga subscribe kwenye Ashley TV ni moto yeye na wewe ewe news yeye kese kunzi ba Ashley TV mwumvise neza yuko twakumana na Yasoni ndetse katumurika ibandaniza kazi kiwe ariko kandi twabwira ko nanje El Malove nk'umudadebukirwa ndabakunda cyane kandi ndakunda mu supporting ibikorwa vy'umurundi wari we wese ahari mu mpano ziwe zitandukanye kiba ari ikintu ciza ni guteza imbere igihugu ndetse no kugira ngo dushikane ibikorwa byacu mu makungu nabo babone ko mu Burundi hatagengwa n'ibintu vy'uburofa gusa ari ibintu ngira kamaro turiko turakora kora subscribe nko yababwiye utarayikora kandi ndababwira neza ko muje no kwa Yasoni kugira ngo naho nyene muhagire subscribe munze murabi ibikorwa vyiwe utaramukurikira maze kumukurikirana nawe Imana imuhezagire cyane murakoze cyane